twashaka gufata kano kanya ko gutera ivyatsi akagwi kafashe kihaye uburenganzira ko guhindura inzego z'umugwi wa Vitaro, tugasaba basanzwe ari abakinyi b'umugwi wa Vitaro mbese na staff technique ko bobandanya ibikorwa n'imirimo ntibasamazwe n'ako kagwi, kuko ako kagwi nta kindi karondera atari gusamaza abakunzi b'umugwi wa Vitaro. Umugwi wa Vitaro rero mugwi bawutanze mu 2013 gushika ino saha. Uwo mugwi waramaze guhindurwa uburyo ubayeho. Rero twagomba tumenyeshe abakunzi b'umugwi wa Vitaro ko batosamazwa n'ako kagwi, tugasaba uburongozi mbese bwa Federation FFB ko bwotera ivyatsi ako kagwi, kuko n'akagwi dusanzwe tutazi intumbero yako. Twashaka rero dukeze mbese umugwi wa Vitaro ku kibanza barayemwo ca kabiri, tukabasaba yuko bobandanya bitegurira urukino ruzobahuza umugwi wa Messager Ngozi. Tukaba tubifurije kuguma mu kibanza ca kabiri, ntibasamazwe n'ako kagwi. Tukaba tubasabiye umugisha. Umugwi wa Vitaro uramutswa inzego zawo, Perezida Kabakiri Bikorimana Benjamin uko bisanzwe bizwi, kandi umugwi wa Vitaro uracari mu minwe y'ishirahamwe Bioenergie. Ibisigaye navyo abarongoye Federation n'ubutungane bukazogira ico bubivuzeko. Usisahau kusubscribe, like na comment.